Ayije nyene. Hehe. Aho hantu nyene naringiye. Shino musanga. Jamal na bébé bameze bon. Hanyuma nyene surprise barakubonye bien. Yego. Hama nanje ndababona. Ndasanduka umuryango jewe sindi umudrama queen vraiment. C'est vrai. Ubuzima bwanje sinzi nyine kumenya reaction wagize ubwa mbere ni yawe. You wanna know my people, it's another blessing kubana mu kumunsi kundi bakunzi ba Kamo TV. People them call me done for real, from zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunzi ba Kamo TV. Nanda babwire yo mbonye kuri mic mudabazane exclusive contents zitandukanye kuri Kamo TV. Nababwiye yuko ibintu bya industry cyangwa ibyo byose muzo mu bikurikirana ngaha kuri Kamo TV. Umunsi ndi muri date n'umukobwa mwiza cyane, mushoke baza ninde mbese umukobwa ari muri industry ari sinzi kuri kamera za YouTube antuka azoba ashobora kuba yaryamye mu mubonye. Rero umunsi turi muri date nabuze tireka dusohokera ahantu muraza kumenya hariho, muraza kumenya n'ingene yitwa bakunzi ba Kamo TV. Umuntu ataza kuraba kino biganiro muraza kuba hombye ibintu byinshi. Rero nibaza yuko ubu dushobora kumwerekana uwo ari we akatwidondora akabidondora, kuko nibaza yuko nshimye kumuzana hano bisigura yuko ni umuntu ari special. Rero mademoiselle, bonsoir. meze neza? Ego ni sawa. Ndamukiriza abakunzi ba Kamo TV. Bonsoir abakunzi ba Kamo TV. Banyita Delia. Abasanzwe ndi nkorera aho twicaye. Et pourtant nicyo gituma washimye ko tuza hano. Ego. Okay. Directrice commerciale marketing. Abasanzwe ndi mu mannequin mu buzima busanzwe. International model. Okay. Delia, nibaza yuko bamaze kubona kumwe n'uwitwa Delia, yababwiye byose, abwiye ko ari directrice commerciale marketing ngaha ku Kigabiro. Tutaraja mu byo Kigabiro kuko Jesse ndamumenya neza Delia wari we. Murabizi iyo umuntu ari muri date babanza kumenya la personne exactement ariko baravugana wari we. Yego. Delia mu majambo make Delia n'umuntu ki? Delia n'umuntu ameze gute mu buzima busanzwe? Apa yuko dufate ni ijyambere ndakubonye, ijyambere no kuri Kamo bakubonye. Delia n'umuntu ameze gute mu buzima busanzwe? Delia n'umuntu akunda amahoro. Aryoherwa kenshi. Hanyuma umuntu w'umwana mwiza cyane rwose. C'est vrai? Rwose. Ok. Ntuka muri batatu twese ndi wa kabiri. Muri 3 personnes bari ku isi uri wa kabiri. Numéro 2 kabisa. C'est vrai? Delia n'umuntu wafite umutima akunda amahoro, akunda abantu bose. Akunda abantu. Agira urukundo, gutangira abandi. Akunda gukora. Delia n'umwana agira kangahe muhira? Ndi umwana wa gatanu. Umwana wa gatanu, umwana wangahe? Batanu. Umwana batanu nyine, ndakuru umuhererezi. Yego. My goodness, ndabahererezi murazi ko bikunda kudugora twebwe abahungu je kutambaza none, je ndi umwana mukuru. Ero umwana mukuru, umwana wangahe? Umwana batatu. Corona muhererezi urumva ko. Birashaka kumatchingana. So Delia, parcours y'ubuzima bwawe yari imeze gute? Parcours y'ubuzima bwanje jewe natanguye nakuze nk'abandi bana bose. Hanyuma amashuri yanje cyose nayize kuva ntangura nka secondaire nize nka 7e nyene hino caragenda nize mu bindi bihugu bibanyi. Hanyuma ntangura parcours yo gutamba comme danseuse. Après yo kuba danseuse chanda chambu za mannequin ndaza kubereka just style abakunzi ba Kamo TV muraza kubona no mu mannequin umva ni hatari. Après yo kuba mannequin niona chenga kwa Burundi chanda sanda gukorera ntangura gukora nga. Okay. Ikintu cuba carakumarse mu buto bwawe cuba ari giki? Uravuga ati kino kintu cyaramarse mu buto bwanje?
ubusa kirahari nta kintu gihari cyavuga ati kino kintu sinzi aho ndakibagiye cyabaye il y a très longtemps cyabaye il y a très longtemps je ndibuka nkiri muto kubera jesi ndi umuntu yabanye nabo tuvukana bagiye hanze kera bagiye hanze ya kandi jewe ari umuntu nakunda gukubagana cyane gose bon n'ubu byaraheze cyangwa bimeze gute sure okay ngabo narakunda kwiruka hanyuma umunsi umwe ndibuka mukuru wanje yageze ko ariko atwara ikinga muri kasi ndibuka yuko naje ndiruka hagati mu ibarabara nibaza yuko ndi hagati yaza guhagarara muga yarangonze narazungurutse mu ipine nshakino n'ubu ntibuka yaje ko ni kagakomeye nabona kubwo yarangonze mu ipine nagize turu gutya imipine narazungurutse gashaka neza ku buryo byaransigaye cicatrice n'ubu bitarahera ni mob okay aba mu ishuri nabwo byari bimeze gute mu ishuri wari umwana ameze gute wari umuntu bimeze gute mu ishuri jewe nari umwana naho narumva je gukubagana nabikubwiye ko nkiri muto nakubagana mu ishuri je ndari umwana kenshi naba ntiwayifokasinga ko cyane merci beaucoup merci cheers Franz sinagira ibintu by'amanota kandi n'abafite utuntu nyine gucerwa that's why nicyo gituma byari bimeze gutyo ugasanga nyine nko mbagira akavuyo prof wanje nkaza ko ntiyabona iyo interview azovuga ati ntiyabeshe vraiment okay hanyuma novuga nti umaze gukura hanyuma nabambo wa mbere vraiment ugata ikintu c'amanote ikintu ca prof nabufite ubwenge buri artificiel intelligence artificielle ibo bavuze ni office ego atari vya bindi byo kuvuga ngo ndiga no muri exam nta bintu ama examen niga kwa kundi ushobora kubyuka 5 heures niho nkonyene nabyuka kare kwa kundi ushobora kubyuka 5 heures twa tuntu wumva abana bazi ubwenge ariko baravuga niko konyene nagenda afise mu mutwe 30 minutes muri examen naba none aminsi umutwe ndahejese aho numva ko uciye ubwenge by the way tumva abantu bazokoresha abadivara abana ni sawa so Delia novuga nti wambwiye yuko utigeze wiga ino so umaze kugaruka ino ni ikihe kintu kwanza ubahe jewe mba kumutangana umaze gushika ino ni ikihe kintu cyakwinspire kugira ushobore kuvuga ati jewe ko mvuye hariya reka nze gukora kuko tuzi ko abana b'abakire mudakunda gukora abana bo mu giti jewe nashitse ino nashitse ino deja je ndi umuntu mu busanzwe mu buzima bwanje ndi umuntu nkunda kuba ndi independante sinkunda kudependa ku bantu rero gushika ino ubuzima bwari buhindutse nuri ku ishuri bya bindi usaba amashonde posha ababyeyi urumva ngacuraba hari ibintu umukobwa akenera ama besoin personnel haraba kandi umuntu nkunda kuryoherwa cyane gose happiness abagenzi banje barabizi ndavuga ati fo yuko ndondera ikintu kizohora kima amahera niho naciye niyumvira kuza gukora niho naciye niyumvira gukora okay kuza gukora ngaha naho byagenze gute kuvuga ati jewe ngira mve hariya muhira niyumva numva ko mukumutanga ari kure ukaza kuvuga ati ngira ngende ngaha kuhasoringa hano byagenze gute byari bimeze gute kugira ngo ngurire ngaha aye naragize anniversaire y'ababyeyi banje ya 30 ans de mariage hanyuma ndayikoze jewe nanaho narinzi umubyeyi wanje niwe yarahazi avant moi hanyuma ndahamubwiye hari hano nabonye ukuntu turahazi bari bazinanye n'uwo barabanye kera hama ndakora muri anniversaire
Sorry, Kat. Imeze gute? Sanzunariye glace. Oya ni bo. Compliment de Kenya. C'est une très bonne place. Ishobora kujamo abantu bangana gute? VIP, 15 personnes, autour de 15 ou 20. 15 personnes ou 20. Ego. Hanyuma ikindi turakora ama événement. Kuko mavyose yahita ku Kigabiro events. Turakora ama événement, turakora des fêtes d'anniversaire, de diplôme, ama buffet. Turagira aussi des mariages. Nama mariage arahabera nga. Nama toutes sortes d'événements zose zirahabera. Ego karibu cyane rero. Nibaza yuko nukuri atari kindi vraiment Kigabira ntahandi hantu ho kugirira imanza baraza kubibona ahantu ho gusohokera ahantu ho kwifotoreza ari abantu bakunda kwifotoza mw'ijoro abasa neza cyane ku matara yaho ameze bien sana cyane gose. Ego. Okay. Bon, turaza kugaruka ku byerekeye Kigabiro nyuma yaho. Reka tugaruke ku date yacu. Okay. Parce que hariho ibintu namambona abantu benshi bakunda gupfa mu makouple. Barakunda gupfa ikintu ca fidelity. Seko? Niho tugitangwa kumenyana. Fo akantu ko tugaganira. Infidelité uyifata gute baba? Infidelité kuri jewe. Kugerageje habeho infidelité nuko haba hari abantu babiri bafatanya bagakundana. Hanyuma kuko habeho infidelité ngira ni kuba no kugira manque de satisfaction muri relation urimo. Manque de satisfaction gute? Kutaba satisfait n'uwo muri kumwe. Kugira habe infidelité, nibaza yuko bashobora kuba wagize ikibazo peut-être kuri iyo manque de satisfaction. Urashobora kuba ufise problème. Hariyo abantu kenshi baraba ugasanga ntibakwitaho nk'uko bikwiye, ugasanga uko kuntu batakwitaho uca kurondera ukwitaho nkandi, cyangwa ugasanga abantu bakunda kuganira ugasanga ntimuganira nk'uko bikwiye. Bigenda gute? Nshaka kumenya nyine ubwo kuntu bigenda gute ngo umupartenaire wawe ntimube mukivugana nk'uko uwundi muntu mube muriko muravugana? Kubera yuko abantu hari ukuntu usanga abantu bameze bitandukanye, mugasanga hariyo aussi ukuntu abantu bashobora kubera nk'ubu je nawe duhuye tugakundana twese dufite amashetani yacu, mwese zanamo ibintu vyiwe ya mwese zanamo vibes. Kugira habe couple iyo satisfaction nuko umuhuzayo umwese muhuza niyo shetani yawe mukagerageza mugahuza mukaganira mukamenya aussi mukajamo kubahana kavuga ibi ntavyo nkunda nanje ntavyo nkunda mukaganira mukamenya ico mushaka gushikako aussi kugira ntimube nyene muriko muratuma. Nk'umukobwa kuri side wawe umukobwa amenya genre ryari ko hageze yuko genre aja kubaka urugo bigenda gute abimenya ryari bigenda gute? Nibaza yuko biba bivana n'uwo baba bari kumwe muri uwo mwanya. Buriya umukobwa arashobora kuba ari kumwe n'umuntu akabona yuko umuntu atari sawe na gatoya. Ego yo ubona gute? Nka jewe ubona gute? Oya hawe ntirumva ni date ya mbere. Okay, ntavyo bene ya. Mugabo hariyo umuntu ushobora kubona hariyo nk'umuntu mushobora kuba muri proche. Ukaguma muri proche ugasanga muravuze nk'ibintu byo gukundana ashaka kugira ngo nari ready. Umuhungu cyangwa umukobwa? Umuhungu cyangwa umukobwa byose birashoboka. Kugira ngo nari ready rya mbere rya kabiri kuba ready kugira mariage kugira relation mushobora kuba muri proche kakubera nari ready rya mbere rya kabiri mumaze nka 6 mois cyangwa umwaka nari ready nko muri uyu mwanya urumva yuko atari sawa. None utari ready umwaka wose muramushize ariko dede sindiko ndagutahura neza nakuba genre uri kumbwira yuko ntabari ready kugira mariage cyangwa kujoin couple murashobora kuba muri proche kana proche wowe turi proche ewana turafite n'amasentiment ama feelings tukazabibwirana jewe ndase kind y'ama feelings
mugabo ugaca usanga turavuze tuje muri relation urumva tugire relationship usanga ngo nturi ready sindi prêt yego sindi prêt ya relation ok reka ndakurindire ni wa prêt karindira 6 mois umwaka urumva how oye wari wambajije gute umuntu ushobora kubona ko atari sawa aho ucubibona ko atari sawa na gato yego none umwaka wose muri ko muri kandi ndashaka yuko n'ubundi wose yagira relation hanze aho niwumva yuko umuntu aba atari sawa ya ok kugira genre wewe nkoye nka Delia kugira uje muri relation uraba ama critères aya jewe naye ama critères abakobwa bakunda kura bavuga physiquement ok physiquement wize mu bintu by'icongereza yego jewe ndi anglophone cyane nanje ndi mu francophone ok turafashe no bavuga ngo dans ton vie oya dans mon vie no bavuga dans mon vie oui ibi bintu wewe uzobikate merci nazo twita tubandanye physiquement abakobwa barakunda abantu barebare barakunda abantu b'abavogara representable benshi nibyo baraba benshi abahungu birabura cyane bamwe dufite ukuntu bitandukanye ok nakunda kubaza rero genre kugira rero ube ready ukavuga ati jewe Delia ngira niyangaje genre cette personne ni gushika navuga nti trop sha ibyo uko bigoye gashuti umukobwa arabiki umukobwa ategerezwa kurabiki muri kino gihe basi ikintu ubwira genre abakobwa ati ifu kurabiki ifu kumurabiki je me dis kugira jewe personnellement kugira numva yuko nokubaka noraba umuntu tuganira twumvikana duhuje imitima umwe tugahuza imigambi hama tukagirana inama tukajya inama yego hama tukamenya icyo twifuza twese hama tukiga kubabarirana no kwihanganirana mu makosa yacu yose yego umunsi wa mbere watanga uja mu rukundo byari bimeze gute quel sentiment t'avais nkunda nk'umusazi byari bimeze gute byari biryoshye niko urukundo ruraryoshye cyane gose urukundo ruraryoshye rukirutanguye genre bien ruraryoshye umugabo nyine urumva byari bimeze gute jewe sasa kuja mu rukundo ashe nari ndyohewe nari ndyohewe nari ndi kubona umuntu tubyumva kumwe kandi si bimwe abakobwa bavuga ngo kuraba ngo uburebure sanzwe ndi muremure urabizi na yashi yarasanze mbese urumva byari birenze ya ibindi byari biryoshye urukundo ruraryoshye cyane gose ibindi ibintu wanka uri muri kapani ibintu bimeze gute ibintu ndaha kwanza mu buzima bwacu para muri kapo kose ndaha gasuzuguro nta n'umwe gakunda muga jewe kukaha kwanje biri hejuru cyane kandi ndaha umuntu ambabazi akubabaza like umuntu ambabaza hariho gushavura harimo na gushavuza hari n'umuntu akubabaza ndaha umuntu ambabaza ikintu cyose nibihe bintu bishika kuri bitatu Delia umuntu basohokana bimukoreye babara nk'ivya kutatahura kumbabaza ntusabe imbabazi ntusabe pardon yego jewe sindakunda n'umuntu ashima ndakunda kuko je bavuga ngo icyo udashaka gukora ndakunda umuntu avuga merci wavutse muri moya jewe muri masi ndumfasa cheers nawe kandi hanyuma genre nibihe bintu challenge muri kapo ikintu umuntu yigeze gukorera avuga ati kino kintu vraiment ça kirandyoheye cyane gose pe
feel love. Tanguye kwambaza Imana. Ikintu ca mbere ndumva yuko kirenze bavuga ati uno muntu vraiment aramfuse barankubise kado mutakaje imeze gute muduga ntago nahivuga kubera usanga oye nk'ubu usanga tukiri umwe cyane tutaravaye ugasanga ariyumvise ntago biba bikenewe mugabo vraiment barankubise kado ya bien imeze neza ati jewe umuntu arangubise kado imeze fresh. Okay, ikintu naco bagukoreye kibi uravuga kino kintu vraiment sha umujama ko yarankoreye akantu k'umuti kameze bien keniyumvira kuko karaba urumva deja sha cyane nake nibaza yuko yuko nyene twoyita infidelity hari umuntu yakubereye vya vrai ibazesha umukobwa mwiza nkawe mugabo nta muntu n'umwe ashinye ndabikubwire rero ukuri utirabo niko wameze byagenze gute wabimenye gute ko yaguci nabyiboneye n'amaso yanjye ukunyene face to face byagenze gute nkene kubona reaction ya mbere wagize ni byari bimeze gute byari bimeze gute bakuciye mu gute ko barashobora guciye mu gute no waba usanga wamusanze ngo ari karayaga n'undi mukobwa urumva hariyo infidelity narigiye nyene hehe aho hantu nyene narigiye sinamusanga jama na bebe bameze bo hanyuma nyene surprise barakubonye bien yego hama nanje ndababona ndasanduka umuryango kwajewe sindi umudrama queen vraiment c'est vrai ubuzima bwanjye sinzi nkene kumenya reaction wagize ubwa mbere ni yawe nawe baravye gutya kuva ndara shabusubira inyuma sinana ndi sentimentale sinanarize bro umwanya nico cayi naciye nta muhiri wacu wari ugiye kumuraba utabimubwiye ya sinzi ikintu nari ngiye gutora sinavyibuka neza barangiye utari ikintu cyo ndabisanga ubu kunziba kamotive akanaka mu kabisa hanyuma nzenda kene kumenya umaze gushika muhira ni explication yaguhaniya ya nta nimwe yari komo oya genre abahungu ndabetse ko twamara ama explication ha ku rurimi shaka ko yakubwiye urumva bebe bimeze uku genre nta mwanya wamuhaye watema bloka oya just blokana cyari ibintu nakora blokana ubwo sinamuhaye umwanya nyene wo kumvugisha peut-être yagiye kumvugisha jewe mu mutwe namaze kuzikuramo mentalement namaze kuyakira après uwo musi iryo joro nyene nimwavuganye après 2 semaines try start namaze ninde yatanga kuvugisha uwundi ninde yatanga kuvugisha uwundi nibyo ari no kwandika yarashaje kumvugisha mugabo telefone sinitaba iki karayihire solo shock twese guhura nyene yapfe tumeze nk'abaji nyene umeze gute ça va tu vas bien eko amati tariko aranyemeje n'ukuri kw'Imana nawati urumva iki oya nana kimwe ubu turabaji wabaye chance ko yari byembye je nshembabara deja wase ufungumva n'umuntu yabikubwiye kavuga ati bajye abantu urabiketse naho kwafata en flagrant délit yabiteye ubwoba hanyuma comment est-ce que tu t'es remis genre wase gufata force ukavuga ati jenge nasubira nje mu rukundo byagenze gute byagutwaye igihe asha jasa mu rukundo hakiri kare oya bay urumva oya nyene aba poisson tous les trans sentimental ça je sais mugabo urumva hariho guswa oya urumva ariko kugira se mu rukundo namaze nk'imyaka 3 canke 4 hama ndavuga yuko urana uri mu rukundo ariko ukumbura uwo muntu mu kabeba kwandikira mu gitondo baca mu giswa
urakumbura n'umuntu mushwana rega defo je nayo ndabikumbuye bya vrai mukumba abakobwa murakumbura rero se umuntu mushwana ego rega hari igihe dukumbura drama natwe ko turema je barabimbwira nkabihakana biri se nasubiyeyo nkumbuye gushwana umuntu dushwana hama bigaca ashavura pardon bébé kararyoshe oya hari utuntu nk'ubu byose bakagwa bonjour mon cœur umunsi ushobora umeze neza sibyo none nibyo okay n'aya makosa genre nawe ukunda gukora jewe nduburiya ndi umuntu rero ndi loyale cyane sure uyiroyo rwose no mu rukundo ndi loyale cyane kubesha nkunze ndakunda sinakubesha gama iyo nkunze ndakunda kandi n'umugenzi wanje nawe uri umugenzi wanje ndize vuga yuko ndagukunze nk'umugenzi wanje ndagukunda nk'umugenzi wanje antuka nta no kwimica ntafise okay mumvise nabwiye ko turi muri date hamwe na Delia mumva yuko yahuye n'ibintu biteye ubwoba by'ama infidelité n'ubugesera mugabo dubaze ko umutima wasubiye kuba wakize kuri ico kintu kiretse kuba ego cyane ego akize bivuze ko utaraba infidèle jamais n'umusore umwe jewe kuba infidèle oya ntabwo ndaba infidèle sure oya Ora vere infidèle cyashaka muri commentaire kari cyo mwavuye hanyuma Delia bon nibaza yuko turiko turagana ku musozi wa date en tout cas imbari nakubajije canke nagiziki nibaza ko hariho byinshi nagiye baramenya n'abakunzi ba Kamo TV nibaza yuko hanyuma novuga nti uri muri relation cyangwa ikintu uhanura buri muntu wese yahuye n'ibyo bya infidelité ko hari abana badasubira gukira nkuko wakize hari no biteba hari abana badasubira kwizera avuga turukundo nta bishasha nta nuko nzosubiramo nta nurubaho ni iki uhanura abakobwa baciye muri ibyo bintu cyangwa abahungu ndetse nabo ni muri rusange rero kintu bahanura no gukomeza umutima inshuti zanje no gukomeza umutima byonyine hanyuma ukemera yuko everything happened for a reason ibintu byose bakora impamvu hama nta nkweto yabuze yayo azotinda umugaragaza ariko ubishemo n'Imana hamukire ukire kuko everyone deserves the best mwese akwiriye kuryoherwa mu buzima n'amapenzi comment reconnaître l'homme parfait canke la femme idéale ewe uwo rero ni Imana imutanga ni Imana imutanga urumva twese tuja mu isengero ngo dusenge mbere yo gusenga si mu isengero gusa ashaka gusenga aho wicaye n'ubu nyine so rero muri relation senga nyine Imana isengera uvuga ati je n'ivyaba atari ivy'iwanje binkuremo hakiri kare God will make a way. Okay. Bon nibaza ko twayaze ku bintu vyerekeye ama relation cyane gose reka twifokasinge naho ku bintu kice cy'abavyeyi naco ikintu warakoreye genre umuvyeyi kavuga ati umuvyeyi namushavuje cyo yicaye umuvyeyi namushavuje mbeko ndamushavuza kenshi reka aho yabongutse cyane ngakera namushavuje pe utuntu dutoya tubwana mugabo nta kintu nigeze mvuga ngo ndamubabaje cyane rwose naho byari ibintu nyene biraho byari ibintu byabindi abana bose batwara yego kwa kundi utabutevye utuntu nk'utu umwana baje bakwirukanye kw'ishure utuntu nk'utwo pe nta kintu novuga ngo namubabaje cyane gose nta kibaho ari ibintu dusigaye tubona no munsi Delia shatse kuvuga ko yaramaze kubona no ku bakobwa benshi bavuga ati genre jewe ngo postinga nk'umuhungu cyangwa umukobwa dusohokana ntibiba bikenewe wifata gute wifata nabyo ni nka infidelité canke wifata muri way yahe gupostinga umuntu mukundana jewe je me dis yuko hari umwanya biba bikenewe hari n'uwo bidakenewe
noneho umuntu dufate turacari bato ugaca usanga ndapostinga umuntu tumaranye 3 mois 3 mois sinzi nkaca kwandika utuntu baca bakwita amacapture d'écran yego oye none nk'umwana yanteguriye ari mu makontakiti yanjye agaca bivamo bigenda gute azovuga gute mbonane kutabubizi jewe kumupostinga ndavyemera mugabo kumupostinga hageze ni ryari kwandika jewe hari n'igihe no kwambara bage burya ugaca posta cane ego mupostinge mugabo ntungu mubaha umwanya wo kuvuga kuko hariyo n'abakura bage muto ningo hariyo abazivaho nacoroshe areba divorce biraharawe cyane rwose so jewe rero gupostinga umuntu dukundana kuri trauma impossible kibaho cyane ariko ababa posta nukuri mvuze kwipostingire vraiment mugabo je me dis yuko ubanza ukarindira nyine ukabanza uko bikwiriye yuko ukabanza ukiha umwanya kuko usanga biheze mu marira abantu bagashaka kubaza ngo byageze gute ukabura ukuntu bisigura ukabura ukuntu explication utanga usanga umubabara buri munsi kurusha bakubaza ngo nakari hehe ngo nakari hehe nta nari murarira none kubera umuntu niho je ndariraje bya vrai kutasa n'umuntu jean yani umuntu amarira yanjye ari hafi cyane rwose ndakunda koza amaso ni ikihe kintu cyo kurinda wumvise n'umusore afite deja ni warize nararize apre nararize apre wicaye hasi urahibanura wicaye nawe barakankoze ndakupima arije baranyigishije umuji yuko utegerezwa kuba muko nyene nakubwiye ko genre abana tumenyereye baba kumutanga n'abana badakora nta nabikubwiye kuja gufata amabezo nivuga ni ibintu genre hari indero duhabwa n'abavyeyi siko ari ntuze wahabwa n'abavyeyi cyane byo bimeze gute hariyo ari indero wakuye hasi ku bavyeyi cyane byo bimeze gute yo kumva ukora giriki n'akahe kajambo ubwira nk'abantu badakora batiyumvamo sense yo kuvuga ati reka mve muhira reka nje gukora même si papa fisi cyangwa mama fisi jewe gukora kwanje nabikuye ku muvyeyi wanje ariwe mama shout out to her ndizera ko azobona n'ikintu nk'iyo azokira narabimukuye ko yarambwiye yuko yayamye nyigisha yuko umwanya wose uja mu rugo ugomba kugira participation ego kubera ntushobora ibintu byose bideponda kuri k'umugabo kandi ugaca usanga hajemo n'ibya bintu byo kugira kutubahana nkaba ndabyaha urabyibuka jeno babwira yuko biraryoshe kugira amahera yawe biraryoshe kuko muri iki gihe vraiment twaratwara n'ikintu cyitwa amahera cyane gose so ufise amahera yawe wamufise ijambo so stand up and work guys buri muntu wese yumva yuko ategerezwa guhaguruka agakora uko bingana kose bizokungukira kandi à la fin twese dushaka kuba successful mu buzima nta muntu yoba ariko araraba YouTube adashaka kuzogira ico yimariye nawe gira ico ukoze mu buzima kandi icyo kintu cantunguye bayizo numvise avuga yego biraryoshe kuba cyane gose kandi uba uri independent mugabo n'umuryango urakubaha n'abagenzi barakubaha bakakora gushika ahantu bakakumva mu izina ngo uwo ni wowe mukumve yego biba biryoshye cyane gose bon nibaza yuko turiko turagana ku musozo ibintu date yacu nibaza kenshi nakubwiye ati turaza guhereza mu nyuma uriko uratubwira genre nk'ibindi bintu byaba biri plus spécial niho waravuze ku kigabiro kuko niho wambwiye ko twakorera sponsense yuko ari usanzwe ukora donc okay ibyo batubwiye ku kigabiro ibintu spécialité mufise ngaha kugira basi turangiza tuheza kino kiganiro hama cyashobora ifunguro cyane gose Nitse kubigira ngaho imbere yawe ukomeye. Ure wasanga dufungura nabi na.
turafise nk'abantu bakunda amapati turafise amalasagne aryoshe turafise aussi turagira akaguru karyoshe k'impene turagira na pizza ziryoshe en tout cas dufise menu nini cyane bose bashaka kuza kwiramba turafise songala amasongala rero murabamenyera ahantu hose ego nyama choma vendredi spécial jeudi karibu antuka menu yacu nini nzo bimeze neza cyane kuri iki kiganiro bazoze ibindi bashaka kumva bazoze bavyirabire nyuma bashitse karibu bazoshike bandondera nitwa Delia nzanye kiyone gute bando jewe nitwa Kenguruka Delia okay bon nibaze yuko twavuze ibintu byinshi byashaka kumenya ko nabimenye no munsi nibaza yuko umuntu azogenda kuvyiga arabe genre kuri proposition yanje yuko nzokwemererwa je nzobabwira muri commentaire yuko ishobora kuba aranyemereye yuko date yacu ishobora kubandanya ishobora kuvamo ikintu muzoyibona kuri save the date voilà Delia nibaza yuko nta kindi kintu dusigaje kuvuga hano oya nibaza yuko ari reka ndagushimire ko naduhaye umwanya nanje ndabashimiye ko namanyumviriye nibaza yuko n'ikindi gihe tuje mu kigabiro muteze mukatwakira mukaduha umwanya nta kibuza tuje kuyaga ku yandi masije agiye atandukanye nta kibuza kabisa bakunzi ba Kamo TV nibaza yuko mwagiyewe nino date twashoboye nibaza ko mwabonye ibintu bigiye bitandukanye twavuze ku masije agiye atandukanye nibaza yuko tuzosubira mu kindi kiganiro kwanza bambwiriye bagire subscribe ntimwibagire kugira subscribe like follow share na comment merci beaucoup imbere zotembe ego cyane kandi muzoze no kumushora kugabiro muzoze kumushora kugabiro tuzosubira Delia merci beaucoup je vous en prie merci nam cameraman merci beaucoup merci beaucoup bakunzi ba Kamo TV merci beaucoup ciao